isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko masika mwese bagenzi mudasiba kudukurikirana mugakurikirana ibiganiro bica kuri izi mbuga ngurukana bumenyi mushikirizwa na bene so babagorozi twongeye kubaramutsa mahoro y'Imana bane namwe wo muri kumwe akaba ari jewe Thimothé NDIKUMUKIZA tukaba tugiye kubandanya twiga ijambo ry'Imana turanezezwa cyane nuko mwama mutubwira ko ibiganiro tubashikiriza bibahimbara iki gice cy'ikigwa tugiye kwiga kibandaniriza kuco twabanje kubaha igice cya mbere cy'ikiganiro cyitwa ngo sobanukirwa ibikoko bibiri bivugwa mu byashuwe 13 twarabonye ibikoko ubwavyo tubona n'impamvu dutegerezwa kwiga kubijanye n'ibi bikoko impamvu si yindi mu byashuwe Yohana igice ca 13:8 muri Bibiliya yawe ni yiwanje handitswe ngo ababa kwisi bose bazogisenga ababa kwisi bose bazosenga igikoko umuntu wese izina ryiwe ritanditswe mu gitabo c'umwagazi w'intama ari we Yesu yatanzwe kw'ikimazi uhereye kugurumwa kw'isi azisanga ari mu gitigiri c'abasenga igikoko mu nyuma twari baje tuti mbega igikoko niki kandi kugisenga ni gute twabonye marayika yarasobanuriye Daniyeli mu gice c'7:17 ko ibikoko bisigura ubwami canke abami rero twabonye ko iyi si yatwawe n'ubwami bw'ubwami byo bita empire uhereye mu gihe ico nyene ca kera ubwami bwa Babuloni n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi aribwo bwa kabiri bwageranywa n'idubu ubwami bwa gatatu bw'Abagiriki bwatwaye isi nabwo buyobowe n'umugabo witwa Alexandre le Grand ubwami bwa kane nabwo bwageranywa na Roma ya gipagani kubera iki kubera yari bwari ubwami bw'Abaromani ariko badasenga Imana yo mwijuru yari isi n'ijuru n'amasoko y'amazi ahubwo bukaba bwari ubwami muri bwo harimo ibyo gusenga ibigirwamana by'ubwoko butandukanye kandi bwinshi nuko noneho rero kubera ko twabonye ko tuzobandanya iki kigwa akana kajyo ko kukibandanya turabasaba ngo mukurikirane noneho muri iki kigwa cy'uyu munsi turabira hamwe ibintu bibiri gusa turaraba ubwami bwasubiriye Roma ya gipagani no kuvuga ubwami bwa gatanu bwatwaye isi nubuhe bwabayeho ryari bwakoze iki icyaka bituza kurabira hamwe ni ubuhe bwami noneho bwari butumberejwe ko muri imvugo ivuga ngo kandi ababa kwisi bose bazogisenga mbega abantu bazosenga igikoko ca mbere cyasa n'intambwe bazosenga igikoko ca kabiri cyasa n'idubu bazosenga icya gatatu se ni cya kane ni cya gatanu ni cya kangaha abantu bazosenga muri Bibiliya yawe ni yiwanje muri Daniyeli igice c'indwi turasoma ku murongo w'8 haratubwira ngo nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze akandi gahembe gatoya imbere yako hakugwa amahembe 3 mu yarasanzwe maze ako gahembe nkabona ko amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye aka gahembe kakuye 3 mu yarasanzwe nako kariyimika mbere kavuga amajambo ahambaye ariko ntikagira kari gafise amaso kakagira n'akanwa ariko ntikagira amatwi ku murongo wa 21 wiki gice nyene haranditse ngo maze nitegereje mbona iryo hembe rigwanya bera rirabanesha gushitsa uwa mbere na mbere aje atsindanishiriza abera bisumba byose no kugihe kirashika abera begukira ubwami
maze wa wundi arambarira ati ico gikoko ca kane kizoba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzoba bufise itandukaniro n'ubundi bwami bwose, buzotabagura isi yose buyisiribange buyijanjange. Kandi ku by'ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokwadukamwo abami 10, maze mu nyuma zabo hazoza uwundi mwami, ariko we azogira itandukaniro n'abambere, kandi azonesha abami 3. Isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba byose. Azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizoshirira. Birumvikana neza ko ibintu bizokogwa n'ubwami bwagereranijwe n'agahembe gatoya, aribwo kandi buzosubirira ubwami bwa kane. Banatubwiye ko ubwo bwami buzosubirira ubwa kane ngo buzoba bufise itandukaniro n'ubundi bwami bwose bwabwitangiye imbere. Birumvikana ko ari ubwami abantu bose badakwiye kujya ngo basinzire bataramenya ibyabwo, kuko wumvise ubwami buzovuga amajambo y'agatituro kwisumba byose, bugacobogoza abera bisumba byose, bugahindura iby'Imana ibihe n'ibyagezwe. Ubwo bwami n'ubwami umuntu wese akwiye kugirira igishika cyo kubumenya, akamenya ubwo bwami bwakoze ibyo bintu. Rero reka tugende mu byahishuwe Yohana noneho igice cya 13, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Aka gahembe gatoya tumaze gusoma kari gafise amaso nk'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye n'ivyo kurogota, niko kanavugwa mu byahishuwe 13. Nibwo bwami buvugwa mu byahishuwe 13 guhera ku murongo wa mbere. Ngihagarara ku musenyi wo ku kiyaga, mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga, gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yaco hari imigara 10, no ku mitwe yaco hari amazina y'amarogotano. Ico gikoko nabonye casa n'ingwe, amajanja yaco yari ameze nk'ayidubu, akanwa kaco kari kameze nk'akintambwe, ca gisato kigihe ububasha bwaco no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye. Muri ya mitwe yaco mbonamwo umwusa n'ukomeretsa akagirire, uruguma rwocishe rurakira. Isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira, batazira ico gisato bagisenga, kuko cyahaye ico gikoko ububasha bwaco. Batazira na kino gikoko bagisenga, bati nindahwanye n'iki gikoko kandi nindashobora kukinesha. Urumva ko abantu bari barazimiye kugeza ubwo basenga igikoko ubwami. Iki gikoko Yohana we nk'uwahishuriwe yagiye kukibona citeranirijemwo bwa bwami bwose uhereye ku bwami bwa Babuloni twagiye turabona, kuko ngo ubwa mbere cyari gifise cyasa n'ingwe. Ni kuvuga intwaro y'ubwami bugira 5 bwari bumeze nk'ubwami bw'ingwe, ni kuvuga bw'Abamedi bw'Abagiriki. Ingwe nayo ikabizwe ko imico yuko idashobora gufata umuntu ngo imwonone canke imuje canke imwice imbonanya gutyo gusa, ahubwo ingwe muhuye irirenganira ikaza kukuregera mu nyuma, buke ikagufatira kwizosi. Niko n'ubu bwami mu kwigarurira abantu bwagiye bukoresha akenge utuntu duto amayeri, imikenyuro, politike, ubufasha, ibintu nyene by'amayeri kugira ngo abantu bubigarurire. Nico gituma bavuze ngo bwasa n'ingwe. Icya kabiri bwari bufise akanwa nk'akintambwe. Intambwe iratontoma ikavuga, aho ivugiye abantu bose barahunga, aho ivugiye abantu bose bagira ubwoba. Amategeko y'ubu bwami nayo ateye ubwoba nk'ukwivuga kw'intambwe. Noneho iki gikoko kandi iki gikoko cyari gifite amajanja nk'ayidubu. Abamedi n'Abaperesi nibo bagereranywa n'idubu. Amategeko yabo ngo na n'uyu munsi hariho imvugo ivuga ngo amategeko ya aremeye nk'ay'Abamedi.
atavaho nk'ay'abamedi, bisobanura ko amategeko yabo yari amategeko ahambaye cyane kandi atavanwaho, abashikamye atacokora kugira ngo yahindure. Niko n'ubu bwami bwa gatanu bugeranywa na Roma ya Gikristo bukora. Ikintu gitangaje gusumba ibindi nuko ubu bwami bwahawe inganji n'ububasha n'ubutware buhawe n'igisato. Ico gisato mu vyashoye Yohana 12 umurongo w'icenda hakaba handitse ko ico gisato ari Satani. Nukuvuga ubwo bwami bwahawe kuja ku ngoma ubutware buhambaye ububasha na Satani ubwiwe. Ariko ngo rero mu gusenga ico gikoko abantu bazoba bariko barakwirikira igisato, kandi ngo abantu bazotazira n'ico gikoko. Amajambo atangaje cyane ngo batazira ico gisato bagisenga kuko cyahaye igikoko ububasha bwaco, batazira na kino gikoko bagisenga bati ninda hwanye n'iki gikoko kandi ninda shobora kukinesha. Birumvikana cyane ko aha ari ahantu abantu bose basabwa kuba maso bakaraba neza ko batari mu gitigiri cy'abantu baharanira canke bitondeka mu murongo w'abasenga igikoko. None rero gusenga igikoko ni gute? Igikoko gisengwa mu buryo bwo gukurikira, kubahiriza, gushira mu ngiro, kwemera ibyo cyashizeho Imana itashizeho. Igihe cyose ibyo bintu bibaye gutyo umuntu aba ariko arasenga igikoko. Ndasubiramwo, igikoko gisengwa mu buryo bwo kubahiriza, kumvira, kwemera, gukurikiza, kubaha iby'igikoko aribwo bwami, iby'igikoko cyashizeho, wirengagije gukurikiza iby'Imana yashizeho. Nico gituma hariya muri Daniyeli twasomye ngo iki gikoko kigira gatanu, ubu bwami bugira gatanu bwatwaye isi na nubu aribwo bukiyitwara. Ubu turiko turavuga bwakoze ibintu bitatu bikomeye. Ubwa mbere bwavuze amajambo y'agatitiro kwisumba byose. Bwari bufise abatware bo muri bwo bitwa amazina atitura Imana, yo kwigereranya n'Imana. Ico ni cyambere. Yesu yaravuze ngo ntihakagira umuntu mwisi mwita data. Ariko muri ubwo bwami hari umuntu ndetse w'umusore yahisemwo kwitwa se w'abantu bose bari ku isi, très simple, data yera cyane, canke ngo nyene ubweranda. Kandi nyene ubweranda ari umwe gusa, ari we Mana, n'ayandi mazina nkayo. Umuntu akabaho umusubirizi w'umwana w'Imana ku isi, kandi tuzi ko Yesu atawe umusubirira, ari umwe wenyene w'ikinege ku Mana. Ico gikoko kandi cyakoze n'ikindi, ubwo bwami kandi bwakoze n'ikindi, bwacobogoje abera bisumba byose. Ibyo byo bishaka kuvuga agahamo abantu b'Imana bakorewe mu myaka ingana 1260. Yatanguye mu mwaka wa 538 igarukira mu 1798. Nivyo bita le période sombre du Moyen Âge, ibihe by'umwijima vyabayeho muri iyo myaka i Buraya. Abantu b'Imana baratotezwa, barahunga, baricwa, bateregwa mu bikoko bitabagurana, bikabatabagura mu stade, barabambwa ku biti by'imisaraba, abandi bahambwa babona, abandi bapfira mu magereza. Ibyo byose byari agatetotezo n'ububisha bukabije cyane abantu b'Imana bakorewe bazira ukwizera kwabo. Icya gatatu ubu bwami bwakoze nuko bwakuyeho ibyagezwe, bwongera buhindura n'ibihe. Uyu munsi ku isaha abantu bose isaha yanditse rimwe basoma ngo ni saa 7, ni saa 7. Uyu munsi isaha yanditse 12 abantu basoma ngo ni saa 6, ngo sizere. Ibyo byose byakozwe n'ubwo bwami. Ibyagezwe
icumi by'Imana, icyagezwe cya kabiri baragikuyeho kibuza kubaza no kunamira, gusenga no gutazira ibishushanyo ibigeranijwe ku byo hejuru mu ijuru, hasi ku isi no mazi yo mu biyaga. Ibyo barabikuyeho, iryo bararikuyeho. N'itegeko rigira kane mu mategeko 10 y'Imana naryo barivanaho, ritegeka abantu bose kuruhuka ku munsi w'isabato, ahubwo basubiriza umunsi basenga kw'ikigirwamana zuba kera mu ngoma y'ubwami bwa Roma ya gipagani. Rero nshuti mukundwa, reka kuri uyu munsi tube tugarukiye ngaha. Uzokomeza gukurikirana iki cigwa mu kindi gice kizokurikira. Ngayo amayobera, ngiryo ibanga ubuhanuzi buduhishurira ryanyegejwe abantu benshi badasobanukirwa, rivugwa ku bikoko bivugwa mu byahishuwe Yohana. Reka Imana yo mwijuru ishishikare kudutahuza amabanga yayo mu izina rya Yesu. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko